nibaza ko nizi nkotanyi cyangwa zihari umwanya ku ega nakagama arabizi n'abaturage barabizi icambo cabo ngo abaturage rero barabizi nuko bavyirengagiza ego rero umunyarwanda yamashaka kumva ko yotuba hejuru nico bituma ubona bakoresha ingufu zose zishoboka agapambana kugira ngo bumve ko bari hejuru y'u Burundi ariko igitugu kirakora n'igisumba itsoso ntagenda k'umunyarwanda azopfa baye hejuru y'umurundi ego ati rero abanyarwanda bariko batangura kunyeka Burundi guko twaje turakora ibiganiro byinshi ngaha tubivuga sijambira abanyarwanda banetse Burundi baranetse Burundi biciye mu muziki sivyo abanyarwanda baranetse Burundi biciye mu muziki aho baza gukora ibiteramo ngaha akazanamo n'abasirikare b'u Rwanda bakaza nk'abafana sivyo ariko bakaza ari abasirikare b'u Rwanda iperereza ry'u Rwanda sivyo rero isijambire ati mu minsi yahera murazi ko hari saga yazanywe nabo ivuga ko igisirikare cy'u Burundi cyangwa leta y'u Burundi iri kiragerageza gutegura ibitero ku Rwanda kubera iki none u Rwanda rwamagwiki ku Burundi hano tugomba tubwire n'abantu badukurikirana cha drone ndiko ndabona amakuru menshi avuga ko hari drone y'u Rwanda yarasiwe ngaha umutekano w'igihugu neza cyane kubera ko CNDD-FDD ikintu cambere kiragishinga n'umutekano w'abene gihugu kibe gipanje umutekano w'iki umutekano w'abene gihugu ntushobora gushoboka mu gihe imbebe z'u Burundi zidakingiwe neza cyane kandi imbebe z'u Burundi zukiginga hari gukigirwa mu mazi gukigirwa ku butaka gukigirwa no mu kirere ego urumva nibaza ko iryo kosa rero leta yacu itoshora kurikora kuko n'abantu b'incabwenge kandi bazi ico gukora nico gituma nta drone wo bukirugikana ku butaka bw'u Burundi wijajari ngo drone ngo mbusabo ngo nize neza ya bacho imanura my friend gikunda ntigipasa Hello guys, mameze neza somne ni Carlene Alu kwa mdapitizo misuwafishari kwa menye musumeno maso yinyana. So guys, nkuko mutavuga mubizi jewe na John Mabu kwa maturi update kwa maturi ku mwanya tujuru ntitwigera tugira iki dutangwa n'inkuru ziba ziri hits. So John Mabu ndakuramukije cyane imbere yuko tubashikiriza ikiganiro nyezina uyu mwanya ndakuramukije cyane. Yes, gaturamutse abantu bose badukurikirana. Nongera ndakwakira. Yego, turamutse abantu bose badukurikirana bari mu Burundi hanze Burundi. Ya. Turabaye mu mutsira mwiriwe ndaza ko aha ni ku Mugwa Media. Yego. Abatarakora sabone cyangwa subscribe babikore cyane kubera ko runo rubuga turakeneye waguke kandi rukore cyane. Kujya ko ari urubuga rugiye kuza rurabashikiriza amakuru yizewe cyane gose. Ego hamarize kumeze neza nawe ari umeze neza. So nanjye umeze neza ndashima Imana. Ya. Aje ni sawa cyane. Ya. John Mabu reka tugende mu kiganiro nyezina. Antuko barenze batubona imbere y'amakamera baba babona yuko bimeze neza cyane twabyuse neza cyane. Kabisa. So tubibutse yuko duheruka kwibaruka. Badukeze cyane. Badukeze gose ngo batwibarutse. Dukeze kandi kwibaruka n'umugisha rizami kwibaruka n'umugisha. Umwana n'umugisha. Ari abantu batinya kubyara bakibaza kandi babona ko wibarutse uratagata uravyibuha. Ibintu ni sawa ni wanene. Kabisa. So John Mabu reka tuje mu kiganiro nyezina aho byagiye kuboneka aho byagaragaye yuko u Rwanda ruboneka yuko ruriko ruraneka u Burundi mu gihe twafashe drone hano mu Burundi yaje kugira iki u Rwanda ruriko rurungika drone go kuneka kugira ngo runeke u Burundi mbega ico kintu gisangura gute yes kibazo ciza cyane ariko abantu bakwiye kumenya abo tubona nabo ni bande tubwira nabo ni bande je nabanda bivuga ntagiye na kimwe u Rwanda ruzohagarika
gusotora Burundi nta gihe na kimwe hadahindutse regime ihari umwanya hadahindutse ubutegetsi nta gihe na kimwe u Rwanda ruzoreka gusotora Burundi kubera iki politiki y'u Rwanda y'abategetsi bahari uyu mwanya na politiki y'abategetsi bahari mu Burundi c'est totalement différent bimaze kuba bitandukana ico gihe abanyarwanda baba bashaka guseka Burundi nibuze abantu ko abarundi twebwe nta murundi yamayigira yifuza guseka u Rwanda twe murazi ko muri kamere y'iwacu nta muntu duseka nta muntu duseka abarundi n'abantu b'abanyamahoro n'abantu bazi kubana neza cyane ariko ugiye kuraba amateka y'u Rwanda n'amateka y'u Burundi u Rwanda gwamye kuva ku bwami u Rwanda gwamye burya ari rucokoza cyane abarundi abantu baza kutubabarira yashokeshe kwera hari n'akazuba barakabona nicaye ku kazuba sivyo abantu u Rwanda gwamye ruseka cyane cyane rusotora abarundi nanorazi mpamvu babikora burya u Rwanda n'aba petit frère ba uburyo u Rwanda ni petit frère w'u Burundi ni kwa kuntu nyene mutoyi wawe yamashaka kwikana twibukanye yuko igifaransa no turazi kwikoresha cyane kugira ngo nabo nyene bandike neza niba ko batagitahura igifaransa reka muge mutoyi wawe ego abanyarwanda igifaransa kabisa ntibagitahura neze nti u Rwanda ni kwa kundi usanga mutoyi w'umuntu yamashaka kuba mukuru w'umuntu kandi bidakunda u Rwanda twabarondera independence hano batabizi ugiye kuraba mu mateka y'u Rwanda nta wanditse ababarondera independence ubona mu Rwagasore Rwagasore so no kuvuga iki rero nibaza ko Ntuze Gregoire Kayibanda niwe yobaza amateka ya Rwagasore Gregoire Kayibanda umubajije amateka ya Rwagasore niwe yoba yazi neza sibyo cyangwa ukabaza aba president bagiye barakurikira nibaza ko nizi nkotanyi cyangwa zihari umwanya ku ega nakagama arabizi n'abaturage barabizi icambu cabo ngo abaturage rero barabizi nuko babyirengagije ego rero umunyarwanda yamashaka kumva ko yotuba hejuru nico bituma ubona bakoresha ingufu zose zishoboka agapambana kugira ngo bumve ko bari hejuru y'u Burundi ariko igitugu kirakora n'igisumbitso ntage na kimwe umunyarwanda azopfa baye hejuru y'u Burundi ati rero abanyarwanda bariko batangura kunyeka Burundi guko twoge turakora ibiganiro byinshi ngaha tubivuga sijambira abanyarwanda banetse Burundi baranetse Burundi biciye mu muziki sivyo abanyarwanda baranetse Burundi biciye mu muziki aho baza gukora ibiteramo ngaha akazanamo n'abasirikare b'u Rwanda bakaza nk'abafana sivyo ariko bakaza ari abasirikare b'u Rwanda iperereza ry'u Rwanda sivyo rero isijambire ati mu misehera murazi ko hari saga yazanywe nabo ivuga ko igisirikare cy'u Burundi cyangwa leta y'u Burundi iri kiragerageza gutegura ibitero ku Rwanda kubera iki none u Rwanda rwamagwiki ku Burundi aha niho tugomba tubwire n'abantu badukurikirana kubera ko u Rwanda rwamagwiki ku Burundi u Rwanda rurazi neza ko ruri mu bihe vya generation u Rwanda rurazi neza ko umwanya n'umwanya aho bari hashobora kuja abandi barabizi neza ko ingene bafashe ubutegetsi habaye ubugambane bukomeye cyane bama batinya ko burya bugambane bugaruka burya bugambane buzokwisubiriza kubera u Rwanda urabona neza ko ntiruragira ya politike rishobora kuvuga ati twebwe turahagaze jana kwijana nkuko sendede yabikoze kuvuga ati twe turahagaze jana kwijana baba bafise ubwoba sinzi ko maze kuja i Kigali uravye umutekano hari bavuga ati sike kino gihugu kiri mu ngwano bafise umutekano mwinshi nta hantu nishobora gucamuka kabiri saga polisi niko biri mu Rwanda usanga umunyagihugu yikeka murabyumva mu Rwanda usanga umunyagihugu yikeka uwundi bose usanga ko nico gituma ubona babayeho kubwoba ibi rero byo kumva ko u Burundi bwagomba kubatera ndabyita ubwoba mu Burundi
kwaba kwikebe FDL diraje jari karaje n'indaraje nyamwasi kayumba nyamwasi araje bama bafise ubwoba parce que barazi ko ibyo bakora harimo n'ubugome bwinshi bashobora nabo kubiriha umwanya n'umwanya yego na niyo mpamvu ubona baguma bazana iterabwoba wambwiye ikintu ca drone yego ndiko ndabona amakuru menshi avuga ko hari drone y'u Rwanda yarasiwe ngaha amakuru sindafise ko ivyemeza 100% ariko ngoma nkumante sero nivyo ariko baravuga kuko jewe drone ntawe nabonye igihe bayirasa sivyo ntawe nabonye n'amafoto yawe nabonye sivyo ariko navyo birashoboka navyo birashoboka kubera ko je ndibuka ko mu Cibitoki igihe kimwe higeze naho Cibitoki cyahe ca Rugombo iyi ni Bujumbura yagose ndibuka ko higeze kuba gufatirwa drone y'u Rwanda ico gihe hareze nk'imyaka ingahe kandi ico gihe twari urabona ico gihe kandi twari mu ntuze ico gihe twari mu mwumvikano w'u Rwanda n'u Burundi twarahuza ibaze rero ibihugu muhuza ukaza wumva drone iriko iratembera hejuru y'igihugu cyawe nukuvuga abantu mubana bobo bafise izindi mission bafise izindi mission kubona rero ko hari drone yo barasiwe mu Burundi abafise amakuru canke bayazi batwandikira muri commentaire sinobiharirako kubera ko u Rwanda ntivugeze rutekana cyangwa u Rwanda ntivugeze ruba rutubera umubanyi mwiza navyo birashoboka ugasanga iyo drone yararashwe ariko nta gitangaje gihari je nibaza ko abatasi b'u Rwanda bahize 2015 abanyarwanda burya bajya bose babona bagize ku imyigaragambyo benshi hari haguyemo n'abanyarwanda n'abanyarwanda nibaza ko abatasi b'u Rwanda nubwo baba bahari ngaha mu Burundi ni bake cyane canke nta n'inguvu bagifise zo kubera ko twabaramaze guhinyuka amaze kubahinyura kandi nubwira ko abantu erega hari ikintu mutumenye mbura ko mu Burundi umwanya namba hari ikintu president wacu yakoze nico musugire igihugu ucungera igihugu twebwe isanimetero umwanya ndarinzwe rero nimba abanyarwanda barumwe kugobo drone bwabo ngo ntibabubona ariko baribesha cyane ubwo technology igihugu kigeze ku uyu mwanya irashimishije kandi iraryoshe iteye imbere bisigura neza ko umwanya biragoye ko u Rwanda ngo barukine ku Burundi fasirema kubera ko namba hariho umutekano wa gisirikare nimba hari ikintu inzego z'igihugu zakomeje ni umutekano w'igihugu neza cyane kubera ko CNDD-FDD ikintu ca mbere kiragishinga ni umutekano w'abene gihugu kibe gipanze umutekano w'iki umutekano w'abene gihugu ntushobora gushoboka mu gihe imbebe z'u Burundi zidakingiwe neza cyane kandi imbibe z'u Burundi zukiginga hariho gukingirwa mu mazi gukingirwa ku butaka gukingirwa no mu kirere urumva nibaza ko iryo kosa rero leta yacu itoshobora kurikora kuko n'abantu b'incabwenge kandi bazi ico gukora nico gituma nta drone wo bukirugikanga ku butaka bw'u Burundi wijajari ngo drone ngo mbusaba ngo nize neza oya bacho imanura abanyfriend gikunda ntigipasa John Mabu turabona yuko ikindi naco tugaruke aho muri Kongo M23 ibandanya yica abene gihugu bo muri Kongo mbe ico kintu naco gisisambura kwiki nabonye amakuru avuga ko hari drone yoba yatewe mu rushengero raho abakristo bariko barasenga mu Minembwe ni ibintu by'ubuga narakubwiye ryari mu kiganiro nakoze ryari navuze ni hageze yaho aha izi zasange izi za Remera Ruvungi aho M23 igendera takaza ubuci ikagenda hatega ibigwanisho ubu naho hageze yaho iyinya M23 coalition M23 iri kumwe n'abayifasha bose hageze yaho bakubitwa kabisa bagakubitwa ishavuka cyane girane barita mu mashengero gufata ibombe ugatera ku rushengero rw'umuntu cyangwa ukaduza drone kugira ngo irase urushengero rw'abakristo nibaza karububwa byo ntibitangaje bajyana n'abicanyi hayivuze kenera mentwa hajye abantu n'abicanyi M23 n'abicanyi gisika cy'u Rwanda n'abicanyi
warabonye ikiganiro James Kabarebe yigeze gukora avuga ngo Perezida w'u Rwanda yatwigishije kuba kiri machine kuba imashini by'ubwicanyi ntiyabigije kuba ibimashini byo kurinda u Rwanda yabigishije kuba imashini byabice iyo ni discours ya James Kabarebe yivugiye imbere y'abanditsi n'abamenyesha makuru tuvuze ko rero kwica nibyo batujwe ibyo batujwe kuva bakiri kirobere bitoreje kwica hano kurahumva kugeza isa kumva ko ahantu hari umusirikare w'u Rwanda aho hantu hari mu bibazo by'ubwicanyi kuko ni nabyo bintu bagize batoje niko biri ntibitangaje n'abantu benshi banze gupfana miliyoni nyinshi z'abantu kwicwa nabi hari abo bica babasugusa imigano barica nabi fo event wirica nabi ku rwego navuga ko harageze yaho umukobwa umwana aronka amahoro nzemko umwana aronka amahoro ariko biko biraza ngiro y'icana urupfu bariko barabikora bazopfa mugabo gufata ukagenda nta byama bimeze nkuko bimeze gufata abantu ukagenda mu mihano ugatega amabombe ukagirane mu rushengero ukagirane ibi rero byabaye ni kuvuga M23 iragenda igakora igitero ikoze igitero ineshejwe ishabiri itakubene igihugu kubera iki none batoja ngo Reveriyano ndiko niwe yigeze kuvuga ati twe tukigwana muri CNDD twaratuma abantu atigenda ubwira baje abantu babanze begereye maso ntabasesifika kuko baje abantu inzira karengane twe dushaka umusirikare w'igihugu mugabo imwe tuwasuko iragenda igakubitwa drone zabo bakazimanura bagazikubita hasi bakabakubita amabombe haba bikarangira M23 yihuye ku abanyagihugu gashawica bavuga ko ari wowe wagiye gukingira ukaguma wica aje gupfa abantu benshi muri Kongo bishwe na M23 benshi bose so bajyanya jewe sino ahubwo vuba nzogabanya no kubakora k'inkuru kubera kujyaho byararangiye bariko baragenda mazima yongo begera inyuma akamanyora zande bagira byaraheze gusa nakwihangana abantu ko ari iciko turindiye bose uka Burundi reka tugushimire cyane Juma reka dushimire abantu bose kudukurana umusaguzi wacu John Mavu adusanguriye neza abandanya muturondera amakuru mashasha murakoze cyane abakora dukurikirana abandanya mugira subscribe